guys, uno munsi ngomba kuvugisha ukuri ni ibintu nari maze iminsi ncamo, rero ngomba kuvugisha ukuri niyo mpamvu nkoze ino video. Muri iyi minsi heze, muri izi ndwi ziheze, nayumva umenga nimva nabi, umenga nta motivation mfise, nkavyuka umenga nta energy mfise, ata mugambi mfise, ata kintu nategekanya gukora uwo munsi. Rero impamvu nkoze ino video, nkeneye kubasangiza ibintu nari maze iminsi ncamo mu ndwi ziheze, kandi bibaza yuko bishobora kubafasha. Peut-être sije ndiyumva ukunda ubumwe, peut-être nawe ushobora kuba wiyumva uko, hakagera ukabura motivation, ukamenga wihevye, ukamenga watakaye, ukamenga nta n'ikintu na kimwe uriko urakora. Niyo mpamvu nafasha decision yo gukora ino video. Burya hari ikintu kigoye cane, abantu twibaza yuko motivation twama tuyifise buri munsi, ukumva umenga ikintu wifuza gukora mu buzima wamufise motivation yo kugikora, ariko siko bimeze. Burya uriyumvamo gukora ikintu, hakagera igihe ugatakaza intege, ukumva umenga ico kintu wogiheba. N'abantu bahambaye cane, n'abantu bashitse ku bintu bikomeye cane, ivyo birabashikira. Haragera igihe bakumva umenga nta ntege bafise, umenga nta motivation bafise, umenga nta kintu bihevye, batakaye, ibintu mene ivyo. Rero ivyo je nari maze iminsi ncamo, kandi niyo mpamvu nari maze iminsi na postinga video, nta video nari maze iminsi nkora kuri YouTube. Ariko ndumva yuko hari igihe umuntu abishika nyene akabura motivation, kubera yuko ndapostinga video ahanini nta ma views menshi ndonka, resultat nifuza siyo ndiko ndaronka. Ariko gutakaza motivation ntibisigura yuko umuntu aca ahagarara, ahubwo bisigura yuko ategerezwa gufata umwanya, akiyumvira, akagira reflexion, akibaza impamvu kubera iki ndiko nkora bino, kubera iki ndi hano, ese ngomba guhagarika canke nkeneye kubandanya? Ico nico kibazo umuntu wese ategerezwa kwibaza mu gihe ata motivation ufise. Uko motivation irakenewe n'ivyo, ariko ikintu kizotuma ushika kuco wifuza ni discipline. Urashobora kuba ufise motivation ariko udafise discipline, ntaco bimaze. Nuko je nari maze iminsi numva umenga nta motivation, ariko kuba nkoze ino video kandi bisigura yuko mfise discipline, niyumvamo kubandanya nubwo umenga nta resultat ndiko ndaronka. Kandi buri muntu wese ndazi ivyo arabicamwo, nawe ushobora kuba uca muri izo situation, kandi birumvikana, nibisanzwe. Ariko gikuru no kudahagarara, gikuru ni kurondera iyindi motivation yo kubandanya, ukagira discipline yo kubandanya. Kubera yuko birashika umuntu akimva yuko yatakaye, umenga yohagarika, umenga nta ntege plutôt zo kubandanya afise. Ivyo birashika vraiment, ariko gikuru ni kubandanya. Ikintu kimwe vyanyigishije nuko kumva yuko umenga nta ntege ufise, nta motivation ufise, ntibisigura yuko watakaye, ntibisigura yuko ata kintu uriko urakora. Peut-être ushobora kubushiramwo effort mu vyo uriko urakora, ugasanga ivyo uriko urakora ntibiriko biragenda neza uko uvyifuza. Kandi ivyo dutegura canke ivyo dutegekanya ntibimera canke ntibigenda uko tuvyifuza. Rimwe na rimwe haragera igihe hakaba ibintu bigusubiza inyuma, kumva umenga wohagarara, kubera yuko ivyo wategekanije sivyo biriko biraba. Rero kumva yuko ata motivation ufise birashika, ariko ikintu vyanyigishije nuko ni kwibaza uti, canke kwibaza nti ino saison canke bino bihe ndiko ndacamwo biriko binyigisha iki? Nihe feedback ndiko nkura muri bino? Ico nico cigwa vyampaye, kubera yuko biragoye cane. Naje nsanzwe nkora ama content video za YouTube, urashobora gukora video wari wizeye yuko iyo video ishobora kuronka ama views menshi, canke ugasanga uriko urahangana n'ibindi, urabuze ahantu ho gufilmira, ahantu ushobora gufatira video, like ahantu ndi n'ahantu hari simple. Ariko ico nditaho cane ni message, ariko ndizera yuko umuntu uko akora niko azogenda aragira experience. Rero birashika ukumva umenga nta motivation, ukumva umenga ivyo wategekanije ntibiriko birakunda. Rero gikuru ni kwiyumvira bino bintu biriko binyigisha iki, nikihe kintu ndiko nkura muri bino.
kenshi iyo numva ata motivation mfise hariho pratique nkunda gukora kandi nizo nagomba ndagupartage muri ino video kugira ngo nawe bigufashe numva ata motivation ufise ukumva umenga watakaye mu buzima ukumva umenga nta ntege nta encourage mufise uzokore bino. Ikintu ca mbere rimwe na rimwe birakenewe yuko uruhuka, ico ni ca mbere. Kuruhuka ni vyiza, ushobora kuba uriko urakora cane ariko kwiha agapause ukaruhuka ni vyiza ukiyumvira. Hanyuma ikintu kigira kabiri nokubwira ni kugira reflection, ugafata umwanya ukiyumvira bino bintu biriko binyigisha iki, ni gute noshobora kubandanya, ukarondera discipline ca motivation yo kubandanya. Ikintu kigira gatatu wokora nka meditation, nimba uri umuntu ukora meditation urashobora gukora meditation ugafata umwanya nk'iminota nka 10 ugakora meditation, ubishoboye ugakora n'iminota 30 canke iminota 20, biravana kuko ugitangura biragoye cane gukora meditation ariko uko umenyera ni kugenda urabikora. Iyindi pratique nayo no propose ni gukora sport canke gukora ikintu ukunda, peut-être ashobora kuba atari sport, karaba agafilme, karaba umupira kenshi football, birashobora gutuma ivyiyumviro bihagarara nyene ukumva umenga wisanzuye wagarutse muri vya bihe. Hanyuma gikuru ni kutiyumvira guheba. Inyuma y'izo pratique zose ntiwiyumvire guheba, ahubwo wiyumvire ukuntu ushobora kugaruka mu bihe vyawe, ukuntu ushobora gutangura kandi, kuko iminsi yose mu bintu vyose utegura hazokwama hariho ikintu kigusubiza inyuma, setback. Uzokwama ufise obstacle kandi nivyo nta muntu n'umwe, n'abantu bahambaye n'abantu bashitse ku bintu bihambaye kw'isi barasubira inyuma. Nuhora wumva abantu bafise amafaranga menshi, ababilionaire, arashobora kuba afise amafaranga angana kuno munsi ugasanga hakorose ko ayandi canke haduze ko ayandi. Birashika rero kumva umenga woheba, ni ibintu bishika, ariko gikuru ni gusubira muri vya bihe vyawe umenga wobandanya. Rero ino video ndizere yuko yabafashije, kandi imba yabafashije mwibuke gukora follow, mukore subscribe. Sanzwe nkora amavideo agaruka kuri development personnel, peut-être ashobora kubafasha, ni ishobora kubafasha. Rero mwibuke gukora subscribe kugira ngo muze mubane nanje no mu yandi mavideo. Peace.